inyuma yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zivuye mu gisagara ca Uvira, FARDC ntihagaze ahubwo yabakurikije umuriro kugeza naho bagiye hose. Amakuru dufise muri kano kanya aravuga yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zatuririwe ibirindiro zongera ziraraswa hariya muri Rubero muri position ya mwasi bagira ku majana 3. Amakuru dufise nuko indege yaje irabacocira amabombe, irabatera amabombe kugeza naho abenshi biruka baratantana ivyuma inkozi kumakomeye zitari nke nazo ziraturirwa muri bombardement yabaye ngaha muri Rubero. Ariko si ivyo nje tuyage makino ganiro, ariko ndashaka twifokasinge cyane ngaha mu gisagara ca Uvira. Hari amakuru menshi ariko arahava, amakuru ni menshi kandi mu gisagara ca Uvira niyo tugomba twifokasinge ku cyane. Ndibaza mwamaze kubona abanyamurenge bahosanzwe bari mu baba diaspora bari mu za Burayi bandikiye ikete president w'igihugu cy'u Burundi, bongera bajyandikira president w'igihugu ca Congo, bongera banajyandikira president Donald Trump, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bashobore kwerekana ingene abanyamurenge biwabo bariko barakoreshwa, aho mbere bitwariye baranababadira cyane. Bababaye cyane Leta y'u Rwanda iyo bavuga yuko iriko irakoresha abanyamurenge nk'ivyambo byo kurobesha amafi. Ibi byose turaje tubibabwire mwino nkuru twabateguriye, turaje tubabwire ibyo nide ingene vyifashe, ingene bano banyamurenge batanguye babyaga ndetse bongera bananegura ivyo Leta y'u Rwanda n'umuhaye w'inyeshamba za mu23 uri kurakorera abanyamurenge aha ku butaka bwa Kongo. Ariko imbere yo twinjira muri ano makuru yaje donido, bikamanze ndabaramutse mwebwe mudukurikirana aho muherereye hose, abari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, Afrika yose nini twebwe ngo tuyimare. Tuvuramutse n'abari Burayi, Amerika, Asia, Oceania, miriwe cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana ku isi. Nko bimeze ubu tuvugana, nta nyeshamba ikiri mu gisagara ca Uvira kiretse iyinyegeje. Iyo ni update nagomba kubabwira muri kano kanya, nyuma yo kubabwira ivyo bavyatumye zino nyeshamba ziva ngaha muri Uvira zidasezeye, mu gihe zari zavuze yuko zitazongera zihava, mu gihe Leta ya Kongo itaremera ibiganiro canke bataremera ivyo zino nyeshamba zisaba. Ariko ku munsi wa 2015 banatse gwete maze kugereza gushora ku 17 barahavuye ataco barinze gusaba. Nuko imigwano irabandanya muri Nord Kivu, imigwano yacariyo kandi myinshi, ariko reka tugume twibere ngaha muri Uvira. Murabizi iginyeshamba zariko zirahunga zahitanye n'abanyamurenge bagenda babatwaye. Mbere amakuru dufise nuko hari abanyamurenge batwawe ku nguvu ngo nimuve muri Uvira, batwawe ku nguvu n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi mwagiye murabona aho mbere benshi bari bavuze yuko bimuriwe muri Kamanyora, ariho abana b'abanyamurenge bagiye kumara iminsi. Ariko amakuru twagiye turatohoza, ndetse n'abanyamurenge bagenzi b'abandi bidoga bavuga yuko bajya abanyamurenge bamaze gukugwa mu gisagara cya Uvira bagumye bajanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu buhungiro. Ubu abanyamurenge bari muri Uvira bashitse Kamanyora bahise burizwa imodoka maze bajana mu gihugu cy'u Rwanda, ngaho bagiye mu buhungiro. Aba diaspora abanyamurenge baranegura ingendo cyane ya Leta y'u Rwanda iriko irakoresha abanyamurenge kugira ngo ishobore kubaronka ko ivyo ikeneye. Mu Rwandiko abo bana abanyamurenge banditse bavuga bati ni banyamurenge bitwariye ubu mwiyo bashoboye kwandika rino tangazo naryo rihurikiyemo abasanzwe araba diaspora cyangwa abanyamurenge baba mu bihugu bya Burayi. Ishirahamwe ry'abanyamurenge baba muri Amerika bandikiye ikete President Donald Trump bamumenyesha ko biyamiriza inyuruzwa ry'abanyamurenge bene wabo bakorewe na Leta y'u Rwanda ibakuye muri Uvira ibajanye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kuba impunzi. Iryo shirahamwe ryaboneyeho n'akaryo ko kwiyamiriza genocide idasobanutse igihugu cy'u Rwanda cama gishira imbere, cama ricitwazo iryo zina rya genocide. Irikete
ryandikiwe perezida Donald Trump, ariko twobamenyesha yuko ryaciye rirungikirwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, ryongera rirungikirwa na perezida Fatou Beto, perezida wa leta iharanira demokarasi ya Kongo. Aba bashoboye guca baronka rino tangazo, ndetse n'ibintu vyerekana yuko abanyamurenge bamaze kwikangura, bamaze kubona umwasi wabo, aho bababaje cyane n'ingene abana abanyamurenge bariko baranyuruzwa ngo bajanwe ngo mu bice bitari intambara, maze bakajanwa mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagiye kubaho ubuhungiro mu gihe bo atabuhungiro bari basavye. Murumva yuko akamaramaza, binababaje cyane, binateye isoni Epris mugabo. Murumva yuko bisa nuko leta y'u Rwanda bariko barayisesera gafu, kubera ko iyi leta y'u Rwanda yahoze ica muri aba banyamurenge nyene kugira ngo ishobore gushaka kuvyayo. Mugabo ikiduhimbara, ikitunezera nuko bano banyamurenge nyene bamaze gutahura umwasi wabo uwariwe, nuko bano banyamurenge nyene bamaze kubona ikibazo aho kiri, bakeneye kucikemurira mu buryo kandi bwihuse cyane. Rero leta y'u Rwanda novuga ko iri mu muhenuko, novuga yuko ibimaramare ari byo biriko birabica, kuko nabo vira bashaka byarangiye bayivanywemo. Twovuga ko barayivanywemo kuko amakuru arabigaragaza, ndetse n'ibimenyetso birabonekana yuko inyeshamba zataye ziromoka mu gihe zariko zirakubitwa bubwa canke ziko zirakubitwa cyane gose. Ikindi twababwira nuko umuvugizi wa leta ya Kongo wo bitwa Patrick Muyaya yatangaje ko nubwo AFC M23 yasohotse mu gisagara ca Uvira, itahasohotse kubera ku bushake cyangwa gukurikiza mu mategeko, kuko muri Uvira bari bahaje batabifitiye uburenganzira. Nimba bashaka gukurikiza amategeko, nibave mu bice byose bafashe aha mu buseruko bwa Kongo, bose donc ubuce bwose barimwo nkuko bavyumvikanye mu masezerano. Uyu ni Patrick Muyaya, aho yongeye aravuga ati M23 yavuye Uvira yivye buri kintu cyose, uhereye ku gikoresho cyo mu nzu, ibikoresho bya bene gihugu, ndetse avuga n'uburyo inyeshamba z'u Rwanda zagiye zisahuye ibikoresho byo mu mabarabara, bakoresha mu mabarabara nk'amagodoro n'ibindi byose inyeshamba zaramaze kuba zibisahura, zarabitwaye. Kubwa Patrick Muyaya rero ati turabizi neza ko basizemo abantu ngo baze guteza imvururu mu yandi masaha kugira ngo bavyitirire RDC. Yarangije amenyesha ko inyuma y'intambara ikizokurikira ari ubutungane. Ati ibyo mukora byose muri izi ntambara nta kibazo, ati mugani zirangira muzohanwa kubera ibyaha aha muzoba mwagirizwa by'intambara. Ibi nivyo byashoboye gushikirizwa n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya. Rero yavuze yuko zino nyeshamba zitahavuye kubera ngo zibishaka. Iyo zihava zibishaka zari kurikura za Goma, za Bukavu n'ahandi, ariko murumva yuko ubu bazikubise ari byo byatumye zino nyeshamba zisohora atakibazo na kimwe. Sinakunze kubarambe cyo ndababwire byinshi, ariko reka ndishimire cyane mwebwe mwese mudukurikirana, mukomeza kubana natwe mu biganiro n'uko tubashikiriza. Nizere ko bikomeza kubagwa neza, turaza gukora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubatora izandi makuru cyesha nayo karavugwa aha kujya mu buseruko bwa Kongo. Bye bye.